Ivyamamare mu rukundo Beni Jackie na Rosa. Come for me cause you know as I love you Maria Rosa. Kupendana ni kuelewana Bemi na kuomba. Takupenda di kukufanya wewe wangu wa ndoa. Ninde yarazi umukunzi bakundana na Double J? Aya? Nanumye yaramuzi. Ariko mu mbuga ngo kana bumenyi. Twaje kubona Double J kwa muganga. Umugore yibarutse. Yavyaye. Urumva rero mwe bwa ntimushira hejuru ivyanyu. Shalom bakunze uzobaze Gaposho Media TV muraho murakomeye mumeze neza kuri mikro nko mumenyereye ni Nana Naomi inyuma ya kamera mwite umuhungu wa Mutama. Umuhungu wa Mutama rero turi kumwe uno munsi twaje ahantu dusanze hari abaririmbyi benshi tuko mutipe Bogare man uri Bogare. Thank you sana. Thanks so much. Umudema gusara yaratomboye. Ahari vraiment. Ego. Washa kupa sifa zako atuwaye. It's a good. So, yeah. Umutipe rero numuririmbyi aririmba indirimbo z'ikirundi cyane. Yeah, ndaririmbe kirundi giswahili. Mugabo karite yanje nkora R&B. Yes. Muvugwa mu izina. Reka tubivuga uko. Je ndavugwa mu izina. Ego, ndavugwa mu izina. Yes, they call me Pati Masifa aka Neo Yayo NYY. Represent Empathy I give Papa proper coffee in a coffee cup. Yeah, ayo mazina yose. Ushobora kumenyamo Pati Masifa. Usa ivyo bindi navyo Yeah, Pati Masifa, that is my nickname name. Ego. Yes, ariko ama aka yanje nkuko wayumvise. Give Papa proper coffee in a coffee cup. Wabisubiramwe bari murimbyi nkabo. Mbo wogisubiramo agashimikiwe karahari. Okay, uno musi tugusanze kwa Sure. Yeah. Mu rugo kwa Sure. Yeah. Wazanywe ni Kigamta. En fait ikintu canzanye nga kwa Sure. Tubwiye turafise projet turiko turakora. Ego. Yo muhisi mugenzi wacu w'umuririmbyi. Akora indirimbo za rap. Ego. Kwa muzi yitwa Dizebi baramuzi yagize amakolabo menshi ngaha n'abaririmbyi batandukanye. Ego. Harimo T-Max, ari mu mugwi wa Najesh. Yarakoze na Fariaz leo ni siku yangu wa Dizebi ya kurecord nibaza izo nimwe mu ndirimbo bamuziko ya niyo identifier novuga no musi uri ngaha kubera ko uje ko ya Dizebi yabaritavye Imana. No sikuvuga ngo nje ngaha kubera Dizebi itavye Imana ya Dizebi ari umugenzi cyane. Ego. Ariko gusa gikuru icambabaje nuko yasezeye isi cyangwa umupetsi wiwe ntaramusezera kuko yari umuntu twahura mu bintu byinshi cyane. Aragera aho ngenda ku kazi wiwe akamfata nk'umupetsi. Ego. Kuko donc Dizebi ndamuzi ibintu byinshi cyane. Yafuye ntamusezeye nari napanze gahunda yo kuja kumuraba kwa muganga. Ariko nitavye gusa telefone bambira ati wa muntu wari wapanze gahunda yo kuja kuraba yitavye Imana. Donc ni kintu kuri jewe cyarambabaje cyane. Bakunzi bazobaze Gaposho Media TV turahojeje ubwa mbere na mbere umuryango wabuze. Vraiment condoléances nihangane twese niyo nzira. So inyuma y'ivyo usanzwe urumuririmbyi uririmba indirimbo umudiho uyuhe? Je ndirimba ma afrobeat ndakora. Ndakora dancer. Ndakora afropop. Yes. Izo ni styles munze gukoresha cyane. Mu ndirimbo ziwanje kenshi bakunda kuzumva. Ariko soni nahinduye gatoye. Yose indirimbo ngomba guhindura. Iri ku mudiho wa kompa. Ndafise umunyanyuzi yayikoze sasa umutipa ararenze sana. So do ya kapera nimba atari ibintu byo kugorana. Akapera. Sasa hapo tuanze turape tuanze none gashako yari surprise gawangu bicavinduka gute? Rega twebwe turabakunzi b'umuziki. Hari abantu baraba kuri Gaposho Media TV usanga hari abafana bawe man. Rero kugira ngo bashobore kuryoherwa. Okay. Niba boss bawe. So ni gato gusa ariko sindayiheza yose kuko ngaho akapera tu gusa. Ivyamamare mu rukundo Beni Jackie na Rosa. Come for me cause you know as I love you Maria Rosa. Kupendana ni kuelewana Bemi na kuomba. Takupenda di kukufanya wewe wangu wa ndoa.
umusheri wawe arayiriwe uramuririmbira so namwimbiaka lakini nikimwimbia sana inaleta emotionally moja siwataki kusema. Reka ndakubwira ikintu kimwe je ndatinya gukundana n'umutipe muririmbyi kubera ko usanga musaba demo benshi nimba atari banga ushobora kutubwira nk'umudemo mukundanye kugira nawe yumve ko yemewe. Haro nawe usanga bariko bariruka inyuma kugira ngo ejo ntibazosubire. Aho rero ngaho hari aka question kagute kandi umukunda kandi umweme. Arazi gituma ari agakode. Basi ari ama project turiko turagira. Sasa je no kumuposta sinda muposta yamara. Je umusheri wanje sinda muposta. Akunzwe mwibanga ntangere nk'urumogi. No comment. Akunze bose bazega Passion Media TV. Abakobwa mwese mukurikirana umujama. Ababesha. No kubabesha gusa je. Ari ivyimani murasingene mwebwe. Mufise akantu kiwanyu kubwenge. Je ngo manda kubaza ikibazo. Yego. Ninde yarazi umukunzi bakundana na Double J? Aya. Nanumye yaramuzi. Ariko mu mbuga ngo kanabumenye. Twaje kubona Double J ari kwa muganga. Umugore yibarutse yavyaye. Urumva rero mwebwe ntimushira hejuru ivyanyu. Bo afite nuko urazi ukuntu bimeze abaririmbyi bamaze kubaha yindi shusho yuko mukunda yuko dukunda abakobwa benshi ego hari abantu babigira no nivyo oya sivyo none nka jewe ko neme muri social media ko mfise umukobwa dukundanye mugabo sishobora kuvuga ku izina oya uvuze mfise umukobwa sivyo umusheri dukundana ibebe nana mukundana ushaka kubufise nk'abakobwa 5 canke 10 kandi umwe wese ugasanga yanditse ko my sweetheart, my only one, my gitumburangano. Urabyumva ugasanga amazina atandukanye. Je nshobora gutuma kenshi nkoresheje umuririmbyi sometimes ndababaza ico kibazo. Mwese mwama mutinya kubavuga zamurabavuga ntibaba batware hanze abandi bajama babona. Ibyo rero bivana n'uruhagararo rw'umukobwa. Ufise twa dutabiya two kugusa hapa na pare umenye ko ari kibazo. Abahungu nabo abahungu reka ndakubwire rero secret y'umuhungu. Umuhungu antake umuririmbyi umustar. Ego umuririmbyi. Ego abahungu turakunda 11. Kandi rero abakobwa je ngo mavuge kwanza ku bakobwa muache kuwa na shobo kuwa naume ambao mnajua ni wasanii hawana mapenzi donc usanga yifitiye umusheri wiwe bikundaniye n'ukuri ariko wewe kugira gusa we ujya mu tipe no mustar amafaranga cyane kitu nikikwambia wewe kuja mu tipe yangu ahore ni star ndaenda tu kandi ugenda muri mugaje na mukobwa mura je sivyo ndimo bakunze bazabaza Passion Media TV umujama mwumvise ko afite projet nshasha kandi projet yawe izojana na clip video cyane. Yes, iyi projet nshaka ko ndayikora na video kuko ifo yuko abantu bamenya d'abord parce que narakoze indirimbo ya OG nayigiriye kwa Miri Pro ariko naragize ikibazo za channel yanje ya YouTube. Yego baramaze kuyiba bamaze kuyiba sindakubesha byaranciye intege uburyo mbona umengo ibintu by'umuziki wapi ndabiheba ariko nararonse opportunity y'umuntu yaranyizeye ndamuvuga ku izina manager. Yes, manager yitwa Asimbawe Gracien. Arafise yubahwe cyane mzee ubahwe aho uri hose yubahwe kabisa ndafise n'umu brother yitwa Brasby Boy. Donc abona abantu kenshi bakunda kumpa ingufu zo kugira ishaka yo gukora na nibo bantu novuga yuko bahagarikiye akazi kanje ko muziki. Yes, ndabishimiye cyane aho bari hose vraiment niyo ko bandi ku mutima. So hari abantu kenshi babaririmbye usanga adashobora kwemera kugira management nka wewe nk'umustar nigiki ushobora kubabwira abo bajama? So ikintu cya mbere utahura mu muziki urafise indoto umugabo donc no urafise talent ariko ntabwo ufise moyen. Yego bisigura yuko iyo umuntu akuruta emera ko kugira agufashe. Ibyo kintu nogira abantu ndetse no kuba star bamaze kugira kure n'umustar urabe Davido, Chris Brown bande bose barafise abantu babahagarikira mu buzi bwabo. Yego nibisiguye management cyangwa manager n'umuntu abakuruta uburyo nico kintu cya mbere abaririmbyi batakunze gutahura. Je ndibuka historique ya Davido yarigeze yarafise manager afise amafaranga yego ariko harageze ahantu barashwana
baravanako. Davido yafashe umugenzi wiwe aruta amafaranga twavuga no muri classement tutamuzi aravuga ni giye kugeza no mwanya n'isaha wowe niwe ushaka ko unjana mu bintu by'iwanje donc umuntu ashatse ko akora ibintu byiwe ife ukira management ukagira abantu bakurikirana ibintu by'iwawe bro ahantu wapi acha fanya hivi okay voilà juu uwezi kujua target ya mtu inaonyeshwa na watu donc wori mu journaliste ngaha ndazi ushobora kuvuga ni gendo mu journaliste ariko nzobiheba mugabo hari uwundi muntu ariko abona talent yawe akavuga ati umunsi azoheba akakazi bizombabaza donc ndifuza basi ikintu nokora kugira ngo ndamuduze urumva donc ni vyiyumviro wowe utaba office ariko ujya muntu abifise akabigushira mu new management donc ico ni ikintu cyambere abantu badakunze gutahura. Okay, so bakunze bazobaza Gaposho Media TV ubu mujama urumva ko sanzwe yaracitse intege bivanye no kungene bamwivye cano yewe mumushigikire cyane kugira ngo ashobore nawe gutera imbere gose nk'abandi asanzwe atera imbere ariko agere heza hashoboka tumubone nka Big Fizzo tumubone nka Roriro tumubone nka Bakiriku ahanihe nivyo tukwifuriza urashaka kubwira abakunzi bawe baze Gaposho Media TV kugira ngo indirimbo zawe tushobora kuzibonera he. Okay, so the first ndashimiye kwanza ino TV uzobaze Gaposho iri zina gahemye nimba ari izina ry'umubosi wanyu azonkubita bo gusa agenda ndishimye cyane guhura namwe gusa ndakunze ukuntu mukora bo akenshi bakunze guhura mu matene ariko nabwo twari bwagire time yo kuyaga ariko vraiment ndifuza yuko mwoba abantu bari sage mu buzi bwabo parce que hari aba journaliste ubu ndakesera utamuhaye note ya 10 mikro yiwe n'ikora ariko ndibaza yuko mwebwe muje mu yindi poem ndayivuge nka Gael no kuri vraiment muravyo mukoze kugira ngo habe intererano niniya cyane muri industry yo ngayi wacu mu Burundi tugira dukoresha abaririmbyi benshi cyane sometimes byari hari umuririmbyi nabajije ko no mukoresha kandi ntarashika ninde oya surprise no ndakubwiye ntarashika kandi ndazi azokibona ikiganiro ko ni n'umugenzi wanje araturarabiranira statut sivyo azongibona yanyishuye oya Dramati ntagara pe Dramati n'umwana mwiza vraiment ntagara uwo mujama yanyishuye ngo jewe déplacement yanje ni 50,000 SK yiteze gushika akiba no muri chambrette ndakivuze uko araca muri chambrette kandi aracaba kumutakura abo niaja kubikirira ibizogenda gute azoca kini kirimba abaririmbyi murabe mugezaho kuko jewe ni volonté kuza kugushigikira mu bikorwa byawe suko mbawe wampemvye nta nijana wampaye ndabivuze ko byarambabaje acha namubwira izi ngo noye nimesha namubwira ati uzimvye gusumba abafizo niko namwishuye rero murabe namwebwe muze murahanurana hagati yanyu kuba ko twebwe aba journaliste nimba tuje tukabakoresha ikiganiro naho coraba abantu 10 gusa muri babantu 10 ntaburamwe 5 bagenda kuraba ya ndirimbo ya wa muntu. Yes, en fait kintu je nasanze abaririmbyi bo mu Burundi mboje ubwo rwego nago ndashika ko mugabo murasa Imana nibize bimbeko ireve shobora kuba narahashika ntazi situation hiyo ukuntu imeze ariko je kintu mora nkunda kwimvira iyo umaze kuba uri umuririmbyi urondera izina amarijya zina ukarigira ukacuganya bajya bari ntazwi none uwo muntu adafite izina kataga ni bangi mingi banakunywa bangi mingi muziki na bangi ya ndani wache umuziki ni tala nibaze bakobeshe ngo kifuta bangi mashairi anakuja anafanya melody nzuri muziki ni talent ico nico kintu ca mbere nobwira abantu sasa we kama muziki wako ni bangi wakikuomba interview paka ulipiwe déplacement ya 50,000 urimbwa ngo nimbwa arakavuze je sinje nabivuze mani sije ndabivuze kubera iki birambabaje cyane kuko naje ndashaka promoter nashatse gukora mani ndafise message yo umuntu ndaza kuyikwereka tutayipost yanyishuye ngo 50,000 déplacement yanje sinzimvye ni 50,000 ni ça
umuntu agicoresha 10,000 yarasho vraiment mon ami media izo saba ikiganiro nzotigita nzoza n'amaguru kweli kandi nzokubwira undihire bisi ya sisa jo ningali najitafuta none ni gare na sina gare imagine ni atari okay urashaka kutubwira raho dushaka gutora ibigane indirimbo zawe yes jewe indirimbo zanje soon ndaza kurungika link yego shaka basa subscribe yego benshi cyane hama izina mzosanga ni Pati Masifa yes, ugiye kuri YouTube kandi Pati Masifa ugiye kuri TikTok ni Pati Masifa 01 ugiye kuri Instagram ni Pati Masifa 1 donc ama platform yanje yose ni Pati Masifa yes. So abakunzi bazobaziga Posho Media TV mwamwumvise ni Pati Masifa kandi ababwiye ko bakunda cyane ndabikuvugire ndabapenda sana niwa boss bacu yego vraiment niwa tunatujya duharaki tunawapenda sana thank you kandi nawe vraiment merci beaucoup kandi mwandanye mwihangana ciao